ngwino twese tukubone tukuramutse natwe tukubaze tuti ibyo uvuga kuri YouTube ni ibiki. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Ngwino nawe tukubone, ngwino tukubone, noneho tukubaze ibyo uri kuvuga ku Burundi ni abadede ni bandi. Icyo nzikwiye gusa ni kimwe, nuko inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu guhera uyu munsi mbivugiye ahangaha itazashyira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuge ko intambara irangije yayo itazasubira i Bugande. Maramutse bo munyangane cyane hano utakunda drama na sinakunda drama mugabo sanga umuntu nk'uyu mbona umuntu abakwiye kumufukura. Je nta yindi nzira mbona, nta kundi mbona twumugenza. Sizo umuntu yavuze ngo arinde 4e episode nabwo ntiyaheze. Vyaheze kuri y'ama video 3 nayakoze nkurikije igano twakoranye dima telefonye. Donc mbana nibirebere ndabishira ku manda bicamo imice 3. Ndamurika message nabwo ko atosura ku telefone nabwira ibintu je nkora kuri YouTube ko atosura ku telefone aguma komeza. Mu bisanzwe je nuko ndakora ibintu vya litigation. Umuntu yakoye ati ntusubire ku connecta, you should not. Okay, umuntu yakoye ati ntugasubire ku connecta, you should not. Niba tuza kumuconnecta iyo ikiba ikintu bitwa harassment. Muga jewe ntabwo nkina victime naguma communica ntacyo bintu waye sekonda mwishura ndiko namumviriza par ailleurs ndaryoherwa numvise abantu b'inkozi z'ikibi nk'ibi barakaye kubera kuko umutima wavyimvye. Il ne faut jamais laisser la conscience d'un imbécile se reposer. Okay, so naguma komeza. So ubu naharongetse message n'izindi nyinshi agirarongeka nta kumbe ntagiye gupublia muga reka mumvirize aka kanyaru agifise. Sinzi ko yibaza ko turi mu Rwanda muri 1994 aho ibintu bigomba kuba uko abishaka uko avuze uko ibintu cyako uko nyine. I don't know, sinzi ebwana Ruraduka ushaka bigende gute, ushaka nagukore, ushaka nkora iki, what do you want me to do? Ngende kwera uvuze mvuta amavideo kuri YouTube magareke ivyo ndiko ndakora ngo kubera wewe wavuze, who do you think you are? I don't understand. Akanyaru kababahizi bakavana exactement bantu bimana. Je munyumvize ijambo nkiri ni Saturday kwa gatandatu abantu bariko bariruhukira tuvuye ahantu na famille tuko turareksa ndashobora kwihangana ati I don't understand. Akumvize no muhizi binavuga. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Ukwarenduka ndamureka renduke. Okay, normal mic inako speeding ambwa ndamureka renduke ahari pause niwe yashizemo ndakarenduke exactement uko acha kurenduka kuko niko ateye. We Rubaduka here. Emmanuel Rubaduka here. Et puis we mugabo wa Emmanuel Rubaduka we kuvuga ikinyarwanda kubera kuzurasha mu cyongereza shira mu kinyarwanda kugira n'abanyarwanda biwanyu bakumve ega nabakine kukumva. Mbega kutubwira ngo mu Burundi nishamurasha na amahoro none ni Burundi ku mu Rwanda hose samurasha sa amahoro ntiwogena mu Rwanda iyo wakuriye. Ku uzuvuga ngo abantu ngo bize ngo kuri buyo ngo nashimire buyo wewe wize kuri Habyarimana udushimira Habyarimana. Okay, sorry akora ko kishije mu kataje ndagashavu mfise. As have been discussing about Burundi. Bo je mvuga ku Burundi ntabwo ndiko ndavuga wewe witamo nk'umubiki. Wewe deje we nta nubwuzi wo kubaza ntazi mu wundi wozimenya. Wo kubaza imigani 5 ikirundi woyimenya. Wo kubaza watwara Burundi muri 94 wo mumenya. Uburundi uja kuvuga ku ubuvuga kwiki nti wovuga u Rwanda go wakuriyemo go guzi. I spoke with you, you recorded me with no consent. Yes I did. You didn't tell me that you are recording. I didn't have so to. that I give you a consent. Great. I did not need your consent. I am following it up. And Go I'm ahead. seeking advice. That's what you should do. Advice. Okay, donc urumva yuko ngo ya ngo namo recordings ata consent ngo agiye kurondera advice. You know of the seeking advice? Ndavuga ngiye mu camanza ngiye kondera mu avoka. Ivyo nibo bagomba gukora en premier lieu. Imbere kutora ifone ijambere ngo telefone, you should seek advice. Mugabo you are a buffoon man. Imbere gukora ibintu nkibi, you should seek advice first and foremost. Imbere kunuka message bagomba seeking advice. Kandi nk'umuntu uzi yuko njanda crossing kuri internet ukaguma unuka message nkaya
sinzi abantu begereye sinzi arafise famille singomba kubavuga nabi ni n'abantu je twumvikana pe ni famille we n'abantu b'intungane I don't understand kumbure muzemo murabe vraiment ko ari ikintu kiki sepa je numva hari ikintu kibuze ushaka iki exactement seek advice ico nico ugomba guherako you have to seek advice Monsieur Emmanuel Rwaduka you should seek for advice now and now ndakuhanuye ndahanuye abantu seek advice yaba legal yaba psychological yaba medical seek advice please go seek advice ico nico ugomba guherako imbe gutora amafone uri coding ama message please seek advice ico kintu cyo goma guherako sino gituma uza kumbwira ngo seeking advice umpanuza nkande muga kumpandika ndaguhanure please do seek advice urumva ko agiye gusaba impanuro ngo na muri code ata consent pani vyo gusa ronda n'iyindi advice please ube informed okay genda ucanka urabe harassment act usome privacy act inyishu zimwe murazironka okay seek advice please uhere kuri privacy act utangwe kuri coding phone uko bigenda hanyuma ugende kuri harassment act hanyuma ukomereza aho ngaho and I'm seeking advice. Please urayikene n'ubyikuri n'izina ry'Imana gende va kukenera advice de mu byukuri Rubaduka fumugena kuri ya igirize yanyu ubahamagare senior pastor okay senior pastor umwereke ama recording yose kujya nayashyize uyo mubwite pastor unyumvirize ibintu hari ikintu narenze ko akarimbi umubwire context uti hari umuntu w'umugesera ariko arasemera kuri internet adutukira leta yacu mugabo sinda mwihanganira just no vyihanganira niyo pastor avuga ati komereza aho nyene ucuza umbwire ko ayo advice yagwaye please do seek advice hano kino gihugu gifisa ba lawyer ba free ugende kuri law clinic bayita ngo ni community law uhamagare advice ugende kuri CAB ijya CAB umengani bayita Citizens Advice Bureau uvugane n'umuntu uhamagare your social worker registration board ubabaze ugende muri court kuri runaka ubaze advice ugende kuba pastor waze advice please do seek advice umbwire ko ibi bintu bikora ari vyiza bakakwanguraje uko continue mugabo genaza ko bose bavuga ati please stop turi mu gukiri democratique abantu bafite droit ku exprimer sur n'importe quel sujet umuntu mwe n'umuntu azokwataka naho nyene ntumwatake ntumukonfronte garuka hano turabe inzira twobikoreshamo legalement be legal bro be legal okay You are persecuting Burundians and in Burundi. Bo ico nagikusaga ntakunda kuvuga igihundi mu mugamba ngo uri gupersecuta ni kugutoteza abarundi bo muri kino gihugu nabo mu Burundi okay abo mu Burundi komende ko ndabatoteza abadede okay mugapana persecute no kuvuga ndiko ndafise ni physically ndafise inguvu ndiko ndabakubita nta nguvu zo gukubita abadede iyo ndazigira of course abadede nayo kubakubita mugabo abarundi bo mu kino gihugu bantu b'Imana abantu bo mu kino gihugu jewe ndakubwiye ko n'umurundi nta murundi yombeshera ngo hari ikintu turapfa nta murundi yombesha ngo je hari ikintu harumva namuvuzeko kuko c'est trop rare je mva je kuvuga kundi murundi c'est très rare naranje mu nama mugabo je narazi kuvuyemo kwe nasanze kubera kenshi na kenshi kumbone no sanavuze menshi nicira magufi yongiye mu nama mba ndiko ndumviza gusa rimwe nkavuga hajambo gatoye mugabo barundi muri hano mu mbere vyabona umurundi avuga ati wewe naka ndafite ikintu ndakwagiza twapfuye ninde aseruka avuga ati wenda ko mu ma video maze gukora ninde arumva ndiko ndavuga ku murundi numwe ari ho hanze usivye umuntu yitwa Samuel nanya kubera ko yanduza amafaranga y'abarundi n'umuntu yitwa Fabrice kuzindi mpamvu mugabo nabo bantu babiri je no vuga b'abarundi baba diaspora ni maze kuvuga ko ikintu abandi ndashobora gusesangura amajambo bavuze ndayabonye kuri internet mugabo nta muntu yicaye muhira je nsangaho ngo ndamudogoye never ever ico je ntikindimwo je personnellement mfuma ni kwepera ni nk'uyu mbere yatakomeza je nari nabihagaritse ibijena na iyi dossier yari close mugaguma yifungura utikuta mu blocker no ibi bintu birakenerwa ko umuntu abiri coding these things need to be recorded okay kandi no mu brossion ndanindi numero c'est pas grave mais avance. You speak lies. Umva ngo ndabesha bo bwana Rubaduka kubesha iyo ni opinion personnelle mugabo kandi no kubesha kiri mu vyaha vya Bibiliya mugabo mu vyaha vya leta lies uteze kukirondera ahantu mu matego mpana vyaha canditswe ntutangura kuvuga utega ikintu kirafise yuko noza kukiravuga mwe kuvuze ngo lies okay lies je maze kuvuga video wankariye navuze video hari hapfuye Majoro Bukuru Bernard bamuhamvye ejo bundi bituma abana y'ubuzima butandukanye
gushika naho igihugu kimwizera ego akaja mu nzego z'umutekano amaze gushika mu buzima gutuberana. Okay, navuze ko ari emotional kuko ijoro konese. Okay, Majoro Bukuru Bernard wo mukubaza uja kumwerekana hari rubaduka kuko ngo spingi rai wo kubaza Majoro Bukuru Bernard wo kubaza ahantu hari Bukuru Bernard. Aba bantu babicenye badafise umutima w'ikigongwe, abantu bashaka kubona abakecu bareko baratotezwa niba nderekana manu hora uzenagowe kukirirwe na kabiri niruka jewe nagowe ino musi dusaka amahoro akekana nkabona umutama batsitongo nkabona umuntu polisi irikira kubita batuba baba baza ngahanye kudusaba ngo tubahereza ibihe none jewe nari namaze kumubwira ngahanye na 5 ndaguhereza jeje nkorera igihumbi kumutaka wose nguma nkorera igihumbi mugabo eraba ngo kubera twamimye iyo ico kiyeri ico gituma yankubise unye iyo mupolisi muramuzi akorera ajya kuri zone Rohero kila minsi yose niko kazi kiwe mana yanze yabategwe bari bo hasi tukumva abantu bariko barazimira ejo mundi bakavuga ko Chadia yanyurujwe mu yakora CNDH abantu bapfunzwe abantu gwa mu nzuzi ukumva ko sesonde na malaise wewe nimba namanaso wanyoye azokubiza ubu ntawe kuba very angry with you guys ntawe kuba very angry with you kubera iki ndi kuvuga ama fact mbere ko nakwereka umuntu ari kararira abakecu bariko bakoma induru nyamana dutabare umutama ariko avuga ati nyabona n'amaguru yaraboze n'amazi giye guhuma ko diabetes mugana baza amafaranga kuvuza kubera ariko ndabona n'aba bantu aha nukubona simbona diabetes yaragurutse shika mu maso mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe none nakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane. You come here you think lies abadede abateteba be careful dude ubwo butera hamwe busubiye wabukuye ibyo by'ubutera hamwe bwo ufise ingufu zikomeye be careful of what uzankuzikiwe uzonkoziki wamuhiziwe we wa musaza uzonkoziki be careful for what ufise iki witwaje iki ahubwo be careful wewe be careful nimba hari ibintu biko birakotsa be careful dude be careful ko umengo uri kwafata a wrong path uri kwataka umuntu atakuvugishije uwo mvuga ngo nagize mvuga izina ryawe nagize mvuga famille yawe nagize mvuga n'ahantu you just came from nowhere just out of nowhere kwataka umuntu atagukomakomye kandi udafise ikintu na kimwe cyo tuma wiyumvira ko hari ububasha ufise kumvugisha ntabwo ufise be careful of what are you gonna do what exactly be careful iterabwoba subize warikuye dude iryo terabwoba risubize iyo mwarikuye si abantu bari baboshe je ntabwo mboshe be careful of what don't destroy Burundian association don't destroy ntutezibara abarundi bari don't stop go to YouTube whatever stop uyu muntu ibintu ariko avuga mu by'ukuri bose je sindabize abantu uyu muntu maze ko mu mutwe akomeye cyangwa afite akantu kagwara kumbera simpave nsanga ariko ndakora n'umuntu w'umusazi sinuvuga ibintu by'ubusazi by'ama association by'u Burundi ibi by'ubusazi ibintu ari kuvana association genza mvuga nizihe association donc n'umuntu w'umugwaye eprini association uvugira abande wamuhiziwe wowe uvugira abande kuri umuntu w'umutamure ngaho uvugira abande ninde yagutume ngo umuvugire abarundi twatekanye tujya mu Burundi tukagaruka ariko ibyo uvuga bo wewe turahire ntubu uherutse mu Burundi wewe wagiye mu Burundi ryari ku muntu agiye mu Burundi ndabimenya wewe rubaduka uheruka i Burundi ukagaruka ryari i Burundi gukora yiki uzigaye iki nta n'ikintu uziyo we twaravuganye ngiye ko abantu uzara abantu mwiganye gusa hari abantu mu Burundi bifise famille ufiseyo okay ivyo birakuraba ja mu Burundi ugaruke biragusha ko mbutahe ni Burundi buri weekend shaka na buri kumugoro utahe Burundi ugaruka utahe Burundi ugaruka I don't care ivyo naco bindabako
ivyo ntaco bindabako kaje nta muntu uza kuja i Burundi, okay? Nta muntu numwe ndigira mvuga ngo ntimuje i Burundi. D'ailleurs n'abantu bo muri South Africa bariko basimba ibihome bagwa hasi, nababwiye nti hakugwa hasi uko wosubira i Burundi ko ndazi ko ntazatashika bakwica kiretse kumbure uhuranye nabe n'aba bantu. So kuja i Burundi, please feel free to go. Je nta muntu mbuza, nta muntu ukora ikintu sinumva igituma nawe mbuza ivyo nokora. shakisha uwuvugira uwo ari we, shakisha uwuvugira uwo ari we. Abavuga ikinyarwanda ivyo bintu bisigura iki? Shakisha uwuvugira uwo ari we. Shakisha uvuga, uri kuvuga nonsense dude. Wewe uri kuvugira nde? Jewe au moins ndi kuvugira abantu batagira ijwi. Hari abantu mu Burundi bacinjwe benshi cyane. Uzoza umunsi umwe ndakwereke comment section. Abantu bavuga jewe ndapfunzwe mu minsi nzi ko bababujije hamwe naho andugikira message ari muri prison mvuga nti washize gute? Abana papa rapfunzwe bamuhoye ubusa amaze imyaka 4, mama turashonje amashingiye kuyaheba. Abantu banyaze matongo je sho kuvuga kubera mvuze n'ubundi boca banyica wowe uvuze nuvuge. Ama anonymous meshi uragumiza anonyma. Jewe ndafise abantu benshi bwana rubaduka ndiko ndavugira ariko barahohoterwa. Nawe uri kuvugira abo badede biwanyu, abo ba general biwanyu bariko bahohotera abantu. Wumva wewe utari on the wrong side of history. You are on the wrong side of history wewe. Okay? L'histoire va te juger. Ko wari umuntu uhagurutse umuntu akirasemerera avugira resamvwa ukagoma kumuzivya ku nguvu ku gahato kigitera hamwe. No, it's not going to work, okay? Ntabwo bikora. Subiza iyo yakuye, subiza iyo yakuye. Wewe uri kuvugira abandi exactement. Wombwira abantu uri kuravugira. Cyo mwenda afisa ndiko ndavugira. No bakwereka. Uzoze muri message ndakwereke. Ugenda mu comment y'ama videos nakoze nta muntu umwe kagushikiye ko uri gukora uburofa. Quand bien même tu aurais raison, ingene bikora c'est très antagonistique, c'est très dictatorial, c'est très criminel kuntu bikora n'ijambo n'inguvu uvugisha nubwo wari ufise raison sinumva aho wokora raison uri kuravuga amafuti nkayo uterwa abantu. Ntuduteze ibara, ntudushireho ibara for your personal interests, not for a Burundian association. Iyo Burundian association akavuga niyihe abantu mwebwe muzi ubwenge? Iyo Burundian association akaravuga interest zabo ziri menace nitsi dude. Wewe umuntu gwaye mu mutwe, umuntu gwaye mu mutwe ntabwo iyo recordinze imbere kuyisu iyi ya recording birumvikana kumbure in the heat of the moment yuko uratera amajambo n'undi ashaka kuvuga byinshi muga bintu recording witonze atoneze aramezo uri muhira kuko utokwitoteka ndagisubira mudacumvirize. Kandi ndoguhanure kwanza asete kuri eta bigeze kuri seeking advice rondera umuntu w'umuro yasinze kushaka kumukura nka yumuri hani wombaza uzura mubaza imbere kunika mu message umanze umucishe kuti iki kintu wumva kirarekuye ko no kirungi kandi kizoje ko hava kijira muri trouble kuko hazogira umunsi uzokura igiti giturigwa. Okay, je muri yambwiye ngo ndi emble na kuja kukwitwara. Okay, je nta mwanya mfise kuja muri ivyo bintu ibintu vy'imbura kimaze mugazo zogira igihe uzosange buri umuntu aturigwa akucane muri sentare uri urahangayika. So urashaka kurigodinga message y'iterabwoba, message y'uburofa ukayumviriza wenyene ugapresika send atano kwiyumvira uti mbeki ikintu kizokumvikana gute. Kandi uzi yuko anome averti en vaut 2 ou plutôt en vaut 30,000 mangana wari kuri YouTube et presque 100,000 kuri Facebook. Anome averti en vaut 130,000 personnes. Ntumenya ko ibintu abantu bose bazovyumva kuko tirose ndakufukura jewe nta ikigonda kugerira. Chenda gufukura bwana rubaduka nta bintu byo kugirimba chenda gufukura I don't play games. Okay, je nta bintu niba bamenya abantu tera ubwoba abantu turacinyiza jewe nope ntabwo ndi murabo. Okay, nkuko nabigusabye ntavyo unsaba nkande wewe unsaba nkawe nakubwiye ko woceceka udakwiye kumvugisha uja kunsaba ibikiwe dupfaniki uganza nde waramvyaye abo wavyaye bo urashobora kubaganza nkuko ntibishoboka. C'est impossible kitsa gifite imyaka 3. Ngwino muri Burundian Association event on 11th. Ngwino twese tukubone tukuramutse natwe tukubaze tuti ibyo uvuga kuri YouTube nibiki. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa 7 intera hamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Wewe uri kirofa wewe za kuya Burundian Association d'abord kwemera we nturabona kuri kirogorogo niyo ugiye mu nama ivyo uvuga babigaya. We ntubuka ko ni nama mperuka mo jewe bari kwavuga kandi ko wageze wa telefone abandi bantu uvuga kugiye kubavyonga muri yo nama.
wari umuntu w'umutovyi bwana, wari umuntu w'umutovyi, ijya association we ikuzi kuri kirofa burya kwanga kuguhanga amakorera abandi twubahana. Ubundi wewe babazi kuri kirofa muri association noza uzonkorera nako nama naje wibaza ko iyi video ariyo ya mbere nsohoye je nama nayisohoye namanza abantu fist pump komereza hajya mwene wacu reka ntiweze ngo Burundi yani nta barundi nta gihugu na kimwe abarundi bari homogene, igihugu cyose ugiyemo harimo abarundi bashigikiye leta n'abatayishigikiye. Iyo association kuravuga wayiguze ryari wayubatse ryari ifise I don't know abo barundi bazomba ziki bankoze iki bafise ntuzeye statut legal yaho yo kwenterogating abantu nagira uja wavuze ko ugiye gusikinga legal advice kumbujana muri mob. No nta barundi muri kumwe rubaduka uri wenyene, you are on your own, you are on them on. Okay, ushima ndakubaze abantu maze imisungiye ama message babwira uzohaza uti ese ujya muntu mwara mu telefone personne na ose personne ne l'a fait ko gati no uri kirofa classe sans suite mugabo komerezaho I will roast you. Okay, I will continue roasting you. Sorry. No, Burundian event on 11th. Ngwino nawe tukubone. Ngwino tukubone. Ariko rubaduka wewe uri kuvugira bande exactement? Abo barundi wibaza kuri kuravugira bazombona ni bande? Urateye isoni. Nta numwe muri kumwe, you are on your own dude, you are on your them own. Nta muntu magishigiki burofa. Hari umurundi ubona w'umukeha bwenge gushigikira ntawe. Abandi bana bari smart. Hano hari abandi bari smart. Abandi bafite ubuzi bariko barakora. Hano bariko bashugika n'ubuzima. Abandi bafite ibindi bibara gishinga uburofa uri kurakora nta muntu umwe abuje inyuma. Kiretse kumbura umwe babiri mushobora kuba mwarakoranye ibikorwa hirya no hino hariya nta ndavuga izina. Abo nabo you are doomed. You are doomed. Noneho tukubaze ibyo uri kuvuga ku Burundi ni mumbaze ariko mwabantu je ndiko ndabaza aba bantu aka kanyaro akavana hehe bantu bimana aba bantu bo wewe uri umusaza okay tugwanye ntiwonanesha none uzwe uze kwana ntabagwana kameme ntago dukiri mu Rwanda twararenganye. Okay, kandi ntabwo izari 94 you need 2026 ivyo Rwanda ntibikibaho. Okay, wewe uvuze ko ugiye gusikinga advice mugabo kumubwira amamenace ngo ngwino ndakubaze iyo advice banza kiraza kuvanga ibintu bibiri. Iyo uramusigiye legal go legal completely ugombye kuba sauvage kuma sauvage mugabo sauvage malheureusement mu gihugu kirimo amategeko nikora ucuguma widigadiga umwe mu mutwe mbe yose kumutaka gihome ugapasuka ko atazokora ahubwo mengo nteye n'amavubi nuba ahubwo mpava nkora yindi video nagira ngo nahagaritse video naje gusohora. Dude wewe uzomene ku mutwe ahubwo kujya badede nyine baravuga ngo uruzi utashobora kuruhagarika no kurubisa rubise wewe get out of here man, get out of this social media thing. Navyuzi nabyo ushoboye ntufise endurance nuvuga mediatique yo politique yo kuja muri debanyizi nazufise kuko uzana mamenace gusa nushaka kuvuga uti bo wewe bijya wavuze major bukuru ntabwo yapfuye twaramubonye yibereye ku mutumba we wabo n'umugore n'abana biwe. You didn't say that. Nubavuze bo muri amaprizo bigivugura besha abantu bapfunzwe nakoze ivyaha gusa abandi bose bararekuwe. Nuvuze Chadian ntabwo yanyurujwe ahubwo yagiye muri Belgique ari Liège turamuzi ni aba. Nuvuze je ne sais pas abandi bariko bicwa nta nakimuri kurabeshuza. Nuvuga gusa amamenace ngwino tukubaze umbaza nkande wangegerawe. Umbaza nkande wewe umbaza nkande umuntu w'indebire nka wewe umbaza ufite iki wobaza nothing at all, absolutely nothing. abadede ni bandi interahamwe dude ive vade duja kubidefanda nkande we ntabwo uri muri committee executive ntabwo uri umuvugizi wa dede nta n'umugambwe dede wigeze uba muko wari mu Rwanda n'igihe watangura we nta wuzi nta nakimuzi ivyo abadede ubizi gute wewe. You shut up dude, reka twe twivugire kujya vuga mu kirundi ngo ababifana n'ababisangiye wewe ubu ntacu buzigamo reka twe twivuye twese cyo tubuzigamo. Okay, logically we nta logic ufise urone ufise logic mu mutwe we sinzi ko ari iki sinzi ko rusaza jene bakusaza jene baza ko amanyama I don't know je sinzi ko nahora mbona umwengura umuntu ubunafiki canke iyo hypocrisie ugumu yigendana tukaguma pasteur ubunafiki wabutaye gute komeza muri byo bunafiki abantu bagomeza ngo uri pasteur. haya nga iyi message ndayijyana muri
security ensuring to make sure that Okay, aho hantu ntacyo nakasemo, reka munyumvirize mwumve ko ibintu avuze byumvi ibintu je tubona navuze nti peut-être uyu muntu ako ndabasavye je ngo navuze fembe ndabikunda pe munyihanganire kubona ariko ndarosinga umutama hakaba hariko akaba hari mumva ari problème d'ordre médical health wise ataramanyama munyandikire ndabibemereye preferablement nzohagarika crosstinga hanyuma n'ama message nzohagarika ku gico ndayavuzeko mugabo akaba atari ivyo je nibaza ko mukwiye kuraba quelque chose ne va pas ici ikintu gishobora kukwemeza ngaha haya nga iyi message ndayijyana muri security ensuring to make sure that ico kintu yataje muri security ensure to make sure that sinzi je n'umenga hariyo akantu kabuze mu mutwe uyu muntu sinzi ikwiwe naza kumurostinga cyangwa kumbona cyo kumumvira ikigongo I don't know mu mpano yiki eske ijo muntu yambwiye ngo ati n'amanyama ntabwo ari ubugwayi eske n'amanyama no ubugwayi what do you think guys what do you think kuko je ibisinshobora kubyihangana mu byukuri na wabyutse umuriro ariko ndabyana muri association Burundian Association bazagutumira nudashaka kwitaba Burundian Association ntabwo azontumira rubaduka ibintu bya bafunere nta muntu abikora nta muntu acyubwinga abikora Burundian Association ntabwo ari police ntabwo ari service de renseignement ntabwo ari cour de justice bontumira for what exactement nkande je nibaza abantu bafise ama illusion yarengeje wumva ko hariho association ufise nimba ari association watanguje bundi ifise imbaraga zo gutuma ko umuntu umutuma ko nkande interpeller ubone ngo nzobwira police azutumira donc abantu sinzi ahantu bakuye ubu bêtise uyu muntu sinzi ahantu akura bêtise ngiyi yuko azoja kundega ku kintu kikazomunumako umuvuga ngo utange ngo potele ya mbali dude urafise ikibazo mu mutwe okay je ndaguhanuye ugifise kumbure akantu kakenga keyi urondera mu doctor go seek help go seek advice je ndakigusavye go seek some help please je ndakigusavye kuko this is not normal ibisi niba ko ari normal ku muntu avuga ko yize university b avuga ati university ko yize social work yakwa irimo ikintu cha empathy ikintu kubukora abandi bariko barapfa kaguma uvuga ngo ntacyo biriko biratwara you are a sociopath dude you are a sociopath a bloody sociopath abantu benshi barabibona bagahisha amaso kwa ko bokwigo barakurikiranwa canke bakafite indi justification muvuga ngo ni shamurasha you are sociopath psychopath 3 ubu social work agomba kuba ufise social intelligence ukansesinga n'ubwenge yanje naraukase situation bon uyu musemera ivyo avuga ntiduhuza mugabo malheureusement ku bantu ba dictateur ku bantu b'inkozi z'ikibi turi mu gihugu kirimo freedom of speech droit d'expression there's nothing I can do about it there's nothing at all kuri YouTube hari abantu benshi bavuga ibintu byinshi ama église bimwe bavuga ngo by'abatingana abantu bakora tudashaka mais on ne peut rien faire kuko afise uburenganzira nko dufise bwo kuvuga ngo natufise et puis icyakane umumva ko umupasteur abapasteur cyane abapasteur b'abaporoti mutubwira ngo ivyisi twabihaye umugongo none ko ntatutse Imana ko ntatutse Yesu Kristo ko ntatutse Bibiliya ko atakiyo ngiye mvuga de religieux wewe uja kuvyivangamo gute aho ugiye kuri église ugacungura imitima y'abantu kuko uza kufightinga intambara ya politike witwa ngo umupasteur so kuri jewe mbona hariho kibazo ufise kandi aguhanuye ubishoboye bishobotse mu nyumve abantu b'Imana ugende urabe ko atakibazo kihari akaba aramanyama naho uragowe Imana impande cyangwa cyaye kagaribo k'abarundi aya akaba aramanyama uragowe nta kwino kubwira shawu yako niko nkuru nzizabivuga poteri yambari okay ariko uri umunyabinyoma urabeshyera Uburundi haya okay asipoze ko ndi umunyabinyoma asipoze ko mbeshyera Uburundi ninde yakugize thought police ninde yakuze umupolisi wo kurondera kuri internet abantu bavuga ibinyoma ubacecekesha
ibinyoma kuri internet ni vyinshi cyane, vyinshi gose. AI yo yaje ibinyomoza, hajya usanga bacapuye Trump ariko aratamba na Putin, bacapuye Sepaneva ariko aratamba na Tshisekedi, bacapuye du n'importe quoi. AI yo yaraje amplifyinga ibinyoma. Hari n'ibindi binyoma vyinshi byo bita conspiracy theories, wumva ngo hariho abantu bitabarizade bako batwara ibi n'ibi, Trump yagize kunuku, Kagame yarapfuye arazuka, ibinyoma biri propage kuri internet. Kitafe umupolisi w'ukuri kuri internet, ugomba kugenda gusaba Imana icyo bita serenity prayer, uti Imana mpa ubushobozi bw'ushobora kwihanganira ibintu atacu ufise no bikorako. Muri ivyo nusemerera nta kintu na kimwe ufise, you have got absolutely nothing. Nta nguvu za gisirikare, zaba z'igipolisi, zaba z'ubutungane, zaba za moralite, zaba za religion, you have got no power over me. Zero, none. So what's the point? Kubera ki izo nguvu uri kwanzisesagura kandi uzikeneye mu musaza bwawe? Why? Okay, nibaza ko ahejeje ndabisubira mu bantu b'Imana mva ko iryo terme ry'interahamwe naza ko uyu muntu atari interahamwe ariko biramuraba. Icyo cyose ni kimwe muri ivyo, ubien afise amanyama y'umurengera na illusion, canke hoba hariho ikibazo afise. Dans tous les cas, you need some help. Niba ari ikibazo medicale, peut-être urambaye nyene mental health people, abantu b'ingwara z'abasaza ntiwombaza, navyo nize bo baravyize kwanzura mu social worker. Niba ari amanyama naho nyene ugenda urondere anger management, sinibuka umenga shirika bita Shine, ukora mu social worker urabizi. Genda urara abantu bita anger management bwana Rubaduka, ubabwire en fait ivyo biri muri anger management. Anger management no kuvuga umuntu afise agashavu ukajera gute. Twese agashavu karatwica bro. Twese agashavu iyo tubonye ibyo biya mu Burundi, agashavu karatuca. Umuntu ambwira muri kuri internet ko no musi uvuganizwe n'agashavu. You don't know. Niwampimye kararenze riranegarika cyangwa cyaka karimbo k'umwana. So agashavu turagafise mugabo uronde kunuka managinga. Jenze rimwe yo kumukanaginga nukuza kuri internet nkavuga. That's one way. Nugutora telefone ngatelefona umugenzi hirya no hino twumvikana tukaganira. That's one way. Bo hari genja muri gym punching ibintu ngaterura ibintu. That's one way. Sepa ndafise famille turashobora gukora ibindi bintu ndanavuga kuri internet. So genda urabe niba amanyama urondere anger management, bakwigishe technique zo kumanaginga enga yawe. Kandi yo enga urukura directinga mu sinumvagiza amahano uvuye ko je nta muntu ndica, nta muntu ndakubita, nta muntu mbwira ngo genda wice, nta sinumva iyo enga untumbereza ko aho wayikuye kwisi. Ariko haba ivyaha bingana gutya, ujanye ivyaha religieux n'ivyaha crime nyene contre l'humanité hirya no hino, ukumva ko jewe ari we muntu ugomba kwibasira ijoro n'umurango, you have got a problem. You have got a big problem. Kuri ivyo reka ndagusezere mugabo ugakomeza urunka ama message uriko nuvuga kuriko I don't know, komeza ntabwo nzo kubloka, komeza urungika, it's good fun. Okay, kuri jewe it's a good fun. Okay, ndakumenyesha jewe it's a good fun. Nimbaza ngo hariho icyo bihindura, it's more than fun to be roasting a buffoon like you. Sawa, mugira umunsi mwiza.